Ndafise umunezero mwinshi cyane kuba nongeye kwinjira hano mu ihema ry'Imana. Tenho muita alegria por mais uma vez ter entrado nesta casa do Senhor. Numva binteye umunezero cyane. É uma grande alegria. Waramukanije? Já nos cumprimentamos, Twabwiranye amazina. já nos apresentamos também. Numva ibisigaye ari uko twovugana ibijanye n'amajambo y'Imana. Sim, que o resto e que possamos conversar sobre as palavras de Deus. Numva muri je mbandanya gushimira ishengero ry'Ishopari. Eu me sinto muito agradecido com a igreja de Chopar, Ashimira n'umurongozi w'ishengero ry'Ishopari, o reverendo Chopar, inama yose bakorana, o seu conselho, kuko bariko barasenga Imana. Imana yabategetse kumbwira ko mvuga ubutumwa uyu munsi. porque quando estiveram a orar a Deus, ouviram muito Deus que posso parar aqui para pregar. Ntibovyitegeka rero batabitegetswe n'Imana. Não pode eles próprios se mandar sem ser mandado direto com Imana tuyikomera amashi. Murakoze. Muito obrigado. Numva twogenda kuraba amajambo y'Imana yanditswe mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe. Vamos no livro de Deuteronômio, Turasoma igice c'icumi, vamos ler o seu capítulo número 10, tugeze ku murongo wa 13. 10, capítulo 10, tusome guhere ku murongo wa 12, vamos começar com o versículo 12 tugeze ku murongo wa 13 até 13. hanyuma turasoma 11, igice ca 11, Depois vamos ler aqui no capítulo 11, turasoma 1 kugeza kuri 2. vamos ler o primeiro e o segundo versículo. Dusaba umuntu yoba yabonye adusomere neza. Alguém que tenha visto pode ler em filme. Soma jambo umurongo cy'Imana igomba wambaye. None rero yemwe Isirayeli, ega hari ikindi kubaha Imana yanyu abagomba ko atari ukumwubaha no kugendera mu nzira ziwe hose no kumukunda no kumukorera imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, none no kwitondera ibyagezwe byiwe n'amabwiriza yiwe n'ibyo bageze uyu munsi kugira ngo mumererwe neza. Amen. Deuteronômio 10, 12 até 13. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Amen. Gira kusome ku murongo igice ca 11 ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3. 11, 1 até 3. Nuko ukunde uhoraho Imana yanyu, muze mwambe mwitondera ibyo yabateje n'amabwirizwa yiwe n'amategeko yashinze n'ibyagezwe byiwe. Abana banyu batigeze kubimenya canke kubibona sibo barira, ariko mwebwe uyu munsi mumenye indero y'Uhoraho Imana yanyu yabatoje iyo ariyo, n'ingene ari uhambaye. Mumenye n'ukuboko kwiwe kw'inkomezi, kandi kwama kubanguye
gatatu n'ibimenyetso byiwe n'ibihambaye yakoreye muri Egiputa abigiriye Farawo umwami wabo n'igihugu ciwe cyose. Amém. 11:3. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com os vossos filhos, que o não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Nem tampouco os sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Amém. Amen. Amém. Imana yanyemereye ko tuvugana kuri aya majambo uyu munsi. Deus quis que possamos falar sobre essas palavras. Imana yabwiye Mose kugira ngo ayabwire Abisirayeli. Deus falou essas palavras a Moisés para que ele, ao anunciar essas aos israelitas. Umutwe w'amajambo ngira ngo ndakubwire uyu munsi. O tema de hoje que quero dizer hoje: mukunde uhoraho Imana. Ameis o Senhor Deus. Mukunde uhoraho Imana. Ameis o Senhor Deus. Amen. Amen. Uyu munsi ijambo dukwiye kwibutsanya cyane kuvugana kuri amajambo y'Imana. Hoje a palavra que podemos nos lembrarmos sobre essas palavras de Deus no gukunda Imana. É amar Deus. Ukumva yuko uyikunze. Sentir que o ama de verdade. Ugomba gukunda Imana, hari ikintu ugomba gukora. Se tu queres amar de Deus, há uma coisa que tens que fazer. Sukumva ngo Imana gusa ukageza ngaho. Não basta ouvir Deus e chegar para ele. Nta numwe ariho atazi Imana izina ryayo. Ninguém aqui ignora, não sabe, não conhece o nome de Deus. Mugabo si bose bakunda Imana. Mas não são todas que o amam. Kandi si bose bazi Imana. E não são todos que conhecem a Deus. Ubwo rero iyo nzira utayiciyemo. Iyo nzira utayiciyemo. Então, se não passares nesse caminho, ntushobora kuvuga yuko ukunda Imana. não podes dizer que ama a Deus. Amen. Amém. Mwibuke yuko Imana kugira ngo twe tuyikunda yo yabanje kudukunda. Lembre-se que para amar a Deus, é Ele que nos amou primeiramente. Ibyo dukora byose duhera ku Imana yashizeho. Tudo aquilo que nós fazemos, nos referimos com aquilo que Deus te colocou. Ariko Imana yoyo ihera ku busa. Mas Deus começa pelo zero. Igashiraho ikintu kikabaho. Ele coloca aquilo que não existe. Ihereye ku busa. Começando do zero. Nkuko natwe yahereye ku busa ikadushiraho. Como Ele também começou com zero e nos criou. Hanyuma tukabaho. E estamos aqui vivos. Ariko yakurikije inzira nziza yerekana yuko idukunda. Ele seguiu o bom caminho que mostra que Ele nos ama. Yadushiriyeho ibizobanza kudutunga. Yadushiriyeho ibizobanza kudutunga. Primeiro criou aquilo que vai nos alimentar. Kugira ngo ntuzobure ikintu ntuzokene. Para que não falte nada. Amen. Amém. Rero Imana imaze kubikora ibyo kubw'ubwo rukundo yagukunze, yagombye nayo kugira ngo uyikunde. Deus, depois de ter feito isto, pensou grande amor, quis que você também o ame. Rero kugira ngo ukunde Imana, Para amar a Deus, ubanza kumenya ahantu h'Imana ukahakunda. primeiro deve conhecer o lugar de Deus e amar. Ikibanza Imana yateguye ibonekeramo ukagikunda. O local que Deus preparou, onde Ele se manifesta amar. Kuko ugiye muri icyo kibanza cy'Imana, Quando se apresenta, chega neste lugar, Imana iraza kuraba uwo yakunze yuko ari hari. Deus sempre chega a espreitar que aquele que Ele amou está presente. Igusanze ari uri, Se te encontrar lá, ikikonfirima ikamenya yuko uyikunda. Ele confirma
mani diga essa sua mano. niho ikigendana nawe. Então, daí manda contigo. Amen. Amém. Nibaza ko iryo jambo ushobora kuryumva neza, Acho que consegue entender essa palavra. kuko ntushobora gukunda umuntu utazi utabona. Porque não pode amar alguém que não conhece, que não consegue ver. Ushobora kumva izina ry'umuntu ukaryumva, Você pode ouvir o nome de fulano, nawe ukunda iryo zina, mesmo ouça esse nome, mugabo isura yiwe ntuba wayibonye, mas ainda não ouvi a sua kuko cara. amazina asa ni menshi. Porque os nomes são semelhantes. Muito. Rero bisaba ko uwo muntu kumukunda wumva izina ryiwe hanyuma ukamubona. Então, para amar a tal pessoa, precisa conhecer ou ouvir o seu nome e conhecer a pessoa fisicamente. Kugira ngo umubone hari ibintu bibiri. Para ver essa pessoa, há duas coisas. Wewe ubwawe ushobora guhaguruka ukagenda ahantu ari, Primeira vez, você pode se deslocar até o seu lugar, cyane wewe agahaguruka akaza ahantu uri, ou ele vem até ao teu encontro onde você se encontra. ariko muri ibyo hariho kwakirana kubera urwo rukundo. Mas, dentro disso, há se receber o caso do amor. Imana nayo Deus, então, umaze kuyumva depois de ouvir ukumva ko ugomba kuyikunda, e sentir que queres o amar, ugomba kumenya ahantu Imana ikunda kandi ibonekera. você deve saber onde que Deus ama e onde que Ele se manifesta. Ni mu nzu yayo. É na sua casa, no seu tempo. Amen. Amém. Aho mu nzu yayo rero Nesta sua casa, então, niho hari ibikomeye. é onde que há grandes coisas. Aho mu nzu yayo ndiko ndababwira, Nestas casas que eu digo, wewe ugiyeyo muri iyo nzu, você que entra nesta casa, niho intambara y'ibitangiriye yo gukunda Imana. é onde já começa a batalha, a guerra para amar Deus. Ndayita intambara kubera iki? Chamo isso guerra, batalha, por quê? Satani abonye yuko ugiye gukundana n'Imana, Quando Satanás descobre que você nawe akurutse inyuma ele te segue de trás kugira ngo akoshe kugira ngo ntukunde Imana. para te fazer ou para te fazer não amar a Deus. Amen. Amém. Mumbabarire gatoya ndababwira ikintu kimwe. Peço perdão por dizer uma coisa. Imbeba mu kurya umuntu, O rato para morder a pessoa, hariho abantu bavuga ngo ibanza kuguhuha. a pessoa que diz que começa a soprar. Imbeba ntiguhuha, O rato não sopra. izana ubwanwa bwayo Ele traz a sua usinziriye, barba quando você ikabanza kubugukoza ku mubiri começa a passar no teu corpo kugira ngo yumve ko winyagaza. para sentir, para se ver se você vai se mexer. Rero yumvise utinyagaje, Se não se mexer, ikigumiza buke buke, começa a aproximar um pouco, igasiga ku munwa wayo. começa a pôr até a boca. Yumvise utinyagaje, Se não se mexer, ishinga kw'iryinyo buke buke. começa a pôr o dente. Yumvise utinyagaje, Não se mexe, ikikurako inyama amaraso agacapa. então tira a carne de molde já. Uyikangura usanga ufite igikomere. Você vai agora despertar ele já com uma ferida. Amen. Ah. Ndiko ndababwira gukunda Imana. Estou a anunciar, dizer, amar a Deus. Umaze kwinjira mu nzu y'Imana, Quando estamos presentes na Deus, Satani araza inyuma yawe, Satanás te segue. nahera ko abijya kwereka ngo wowe waha Imana. Todo mundo vai te dizer, deve odiar a Deus. Oya, Não. uca umumenya ko ari Satani. Logo aí vai descobrir que é Satanás. Aho Satani ahera, Onde que Satanás inicia, abanza kukwereka umukristo mugenzi wawe ko ari mubi, começa a te mostrar que o cristão que é o próximo maior pessoa. kugira ngo agukure mu ntumbero yawe. Para te tirar do seu objetivo. Wewe waje kurondera Imana, Você veio a procurar Deus, mugabo Satani agukuyeyo, mas já Satanás está a te tirar. uriko urarondera kwankana na mugenzi wawe. Já está a procurar o ódio com seu próximo. Ibyo ndazi neza ko ari ibintu bibaho. Deve ser isso uma coisa. Kandi Satani narabanga umaze imyaka amajana mu ishengero. E Satanás não procura, não vai dizer essa pessoa que tem muitos anos na igreja. Oya. Não. Kandi Satani araba bajya abantu iyo ndabona yuko bakunda guhimbaza Imana. E Deus procura aquela pessoa mesmo que gosta de adorar a Deus. Uzoca wumva ikimenyetso Satani mubwira ati yakuvuze ibi,
Já vai ver o cenário dizer, Satanás já entrou, começou a trabalhar as coisas. wene vuga yuko kanaka yakuvuze ibi Você fala que fulano falou de isto e aquilo. kandi urazi ko wavyutse kwa naka. E você sabe que ouviu de fulano. Urumva uburyo bwo kurondera Imana rero burahagaze. Já a coragem de procurar a Deus parou. Wewe wabyumvise, Você ouviu, entendeu? ubu rero aho kurondera Imana ngo usenge Imana, De procurar a Deus e orar a Deus. ugiye guperereza wumve ko ari byo cyane ko atari byo. Aquele de procurar mais saber se é verdade ou não. Ndagenda kubwire wabaye maso ukumva yuko iyo mbere iriko iragukoza ku bwami. Kugira ngo ukire. Ndababwira ukuntu abakristo baba bameze. Yewe ikizokubwira ko uri umukristo kabisa akwiye. Ugaca usimbasimba ukavuga amena. Satani yakubwiye ko bakuvuze ego. Satani yakubwiye ko bakwanga ego. Uwo muntu wamumenye. Ntutume umuntu mushikira umubari. Ibi bintu nabyumvise, ndagomba kumenya iwawe ko ari byo canke ko atari byo. Ukitangurije gusa Satani acashavura, kuko acamenya yuko wamubonye. Wewe numero nuko umubwira ati ibi bintu nibyo, oya sivyo. Turumvikana? Wewe uri kuragwanira kubona Imana, gukunda Imana, kumva kuri mu Mana. Igihe wababaye rero ucumubwira ati ibi bintu nabikoze uku byavuye uku, rero ndagusabye umbabarire. Ucusubira mu rwa rukundo rwo gukunda iki? Wari uvuye mu nzira mugabo usubiye hehe? Mu nzira. Amen. Au tusimba simba kavuga ati Satani ndaguteye umupira wambuye. Umugo ntusinzira. Yanda bagura ikintu gikunda kuba mu bakristo. Aya, mbuza abakristo mba ntoranije. Reka mvuga abantu bose binjira mu rusengero. Yaje kurondera Imana, mugabo Satani yamuherekeje, ko bavuganye n'abakristo bakabumvikanye. Reka ndamuteze bariya barongozi nabo. Nubyo ushoboka ko muri mwebwe ari abicaye ngaho, yewe bicaye ari ukwihangana, mugabo revera wanyu batamwerekwa kubera yamavuga ibyaha byanyu, nta kindi. Satani akaza akakubwira neza ati ujya murongozi wawe aribona, yavuze ko wowe ugenda ingendo iyi n'ugenda nk'abapagani. Urumva ujya rero wowe ntashaka gutera imbere. Ahubwo ujya muri ko muranya ukuntu Satani akora. Niko muranya ukuntu Satani akora. Niko muranyumva? Amen. Kuva uwo munsi ujya turi kuzamwo, wewe ntuza gusenga urondera Imana, uza gusenga uvuga ati uyu munsi revera aza kuvuga ibyanje. Wagibagiwe yuko Imana yamushize kugira ngo akurere kandi aguhanure. Natakurera ngo aguhanure, Imana izomukubaza.
ele não te chamar de aconselhar, Deus vai castigar. Mugo Satani akubwira ngo ibyo avuga byose ntubyemere. Mas o Satanás te diz, tu naquilo que ele vai falar, não aceita, não concorda. Jewe nta mashini mfise. Eu não tenho Nta mashini mfise. máquina. Ariko nk'Imana yontize iyo mashini. Mas se Deus prestar, Noca ndawomeka ku mutima w'umwe wese ari ngaha. posso colocar no coração de cada um. Ivyiyumviro wiyumvira kuri revera wawe Todos os pensamentos bigaca bija abona. e ficar revelado. Umaze kubona kimashini radio usohoka wiruka. Se você vê que já está entrando uma máquina, já pode correr. Kubera igiti kari umuvyeyi Imana yashizeho Como sabe que é um pai, ngo akwereke inzira, para te mostrar o caminho. wicara ushavuye kubera we. Você senta nervoso por causa dele. Ejo Satani akubwira ngo va muri urwo rusengero. Satanás vai dizer, sai dessa igreja. Mugomba kuvuga ko ati abantu barasohoka ngaha mu rusengero. Vocês querem dizer que não há pessoa que já saiu dessa igreja? Muriko muranyuma? N'ahandi biva Não vem de outro sítio, de outro lugar. yateza intambara, Satani yateza intambara mu bakristu, abona ntacyo bitwaye, O Satanás criou uma confusão interna entre cristãos e viu que não faz nada, não basta. acamwereka mu barongozi, E não levou dentro dos líderes. gushika nawe avuga ati n'inyambaro nambara nayo Mesmo a minha forma de vestir, naho yogira gute bije shobora kubihindura. mesmo que faça Urumva? uma coisa. Satani yagukuye mu ayandi yo kurondera Imana, O Satanás já tirou naquele caminho. ugiye guharira n'abo Imana yashyizeho ngo bakwereke inzira. Vai confrontar com aqueles que Deus colocou para te mostrar o caminho. Satani iti iki cyonyo ndagishoboye, Satanás vai dizer, aqui já consegui. uyu abwirizwa kuva mu rusengero. Esse aqui vai sair. No canto de qual vai sair. Kurondera Imana wagize gute? Buscar Deus fez o quê? Wabivuyemo. Abandonou. Imana itubabarire cyane. Deus sustentou. Ugomba kwinjira mu nzu y'Imana hanyuma Imana ibonekera. Você deve entrar na casa de Deus onde é Uzi icyo ugiye gukora. sabendo o que vai fazer. Niba uzi ko umubyeyi ari umubyeyi wawe, Sabe que teu pai é o mesmo. ariho kugira ngo akurere. Ele está para ti. Iyo wumvise akubwira ijambo ritaguhimbara, Ele falou uma palavra que não te agrada. mushikira umubarire. Aproxima, ele fala com ele. Wambariye Sim, falou, umugabo ibintu birananiye. mas isto não We consegue. afise inzira nyinshi zo kukwereka ugomba gucamo kugira ngo ubeho neza. Ele pode ter muitos caminhos para te mostrar como que pode fazer com você. Kandi nagira ndababwire iri jambo rimwe, Queria dizer outra palavra. nimuve mu nzira yo kurondera Imana no gukunda Imana, Não sai do caminho de procurar e amar a Deus. kandi ntutinye kubwira ijambo umurongozi wawe ubona ati ni ijambo riragoye. E não tem a palavra do teu pastor reverendo, uma palavra que acha difícil. Nta jambo nari muvise ubwira ryo mushavuza Não tem nenhuma palavra que possa falar com ele e ele ficar nervoso. ngo yashavuye. Dizer que ficou irritado, nervoso. Oya, Não. we warabizi ko ni ngombwa umushavuze, ni ngombwa abahoze. Ele sabe, é normal ele ficar Nico nervoso. Imana yamutumye. É por isso que Deus. Aho nkora jewe nabwiye abakristo nti rero, aho nkora nabwiye abakristo nti rero, Eu costumo dizer com cristãos, zishaka kuba umuntu agenda yidoga. não quero aquele que vai murmurando. Umuntu wese azogenda yidoga amenye ko akoreshwa na Satani. Para aquela pessoa que anda murmurando, ele só sabe que está sob comando do Senhor. Uwavuye muri aje kwidoga ninde? Quem veio de sua casa para ter murmurado, Sinamubonye. não viu ninguém. Mugabo Satani akwereka ngo hajya ahantu si byiza, si byiza. Mas Satanás vai mostrar naquele lugar, Ariko aragukura mu kurondera Imana, está tirar o caminho de buscar o Senhor. ariko aragukura mu gukunda Imana. Está tirar o amar a Deus. Kandi iyi Satani yabonye yuko hari imbere niwakunda Imana uza kuronka amahoro, E Deus viu que se amar a Deus, ugiriranira imigenderanire n'Imana. para ter um bom relacionamento com Deus. Amen. Amém. Wewe icyo waje kurondera amahoro, Você que vem buscar a paz. winjiye mu ihema ry'Imana, Mas entra no templo de Deus, waje kuraba Imana. vem para ver a Deus.
reka gutinzira mugendere mu nzira zitarizo. Umwaka kuzanye umutima mubi muri wewe wo kwankana, umuntu akanka n'ingoro y'Imana, bigatuma wewe usenga Imana ukumva umenga uri wenyene kubera ibyiyumviro byuzuye muri wewe. Ariko mwumbabarira basi nkabigisha ikintu kimwe. Basi niba uzi kwiyumvira byo gutehera umutima uhagaze, wiyumvira ukuntu ukwiye gukorera Imana, wiyumvira ukuntu Imana yoguhezagira hariya mu bikorwa uriko urakora kugira ngo ibikorwa byawe bize gukorera Imana. Umugabo ngaha mu ngoro y'Imana, wamaze gushika mu ngoro y'Imana, uri muhira uri mu ngoro y'Imana, nta mwasi n'umwe ufise. Satani yabonye uko gira imigenderanire n'Imana, acavuzanira umutima w'ugwanka gushiramwo. Misi yose rero wewe ufise abantu ushirako ingorane gusa. Nta muntu wumva muri wowe w'umugenzi mu mwami wacu Yesu. Yewe n'abaririmbyi muririmbana niwumva yuko wobiyumva mu bizigira. Abakozi b'Imana niwumva ko wobiyumva mu bizigira. Kubera umutima Satani yamaze kuzakagushira. Rero shengero ry'Imana najyanda babwira, mugwane intambara yo gukunda Imana kugira ngo Imana ibane namwe. Murabe imbere murabe inyuma, inzira uyihagazemwo Yesu araza akakuraba ko ari uhagaze. Yesu araza akakuraba ko ari uhagaze. Satani rero amaze kuza agasanga uhagararanye na Yesu, aca yiruka akagendera kure yawe. Mu bintu byose nabonye bibaho, Satani aratinya Yesu. Nta buhungiro na bumwe ufise ugomba kukuhungiramo utagumye muri Yesu. Amen. Rero niba ugomba kumva yuko wavukiwe, ufise gusenga Imana, ufite n'imigenderanire n'Imana, hera hanyene mu ngoro y'Imana. Iwawe wandikemo ko atamazi n'umwe ufise ngaha mu ngoro y'Imana. Wewe wumva yuko abakozi b'Imana ari abakunzi bawe, wishiremo ko umukozi w'Imana niyakubwira ijambo bw'inzira ukwiye gucamo mu gukunda Imana, ijana ku ijana kuza kubyemera. Ubu nobaza abantu bakunda gusengera umukozi w'Imana, hariho usanga n'abaryama badasenze muhira. None udasenga muhira woro umwanya wo gusengera umukozi w'Imana. Imana itubabarire cyane, Imana itubabarire cyane. Amen. Je uranezerewe ko cyane ndiko ndabavugira ibintu da? Ubwo nimba hariho umuntu yanka umukozi w'Imana, uyu muzi igikomere kiraduze. Wari ukwiye gushima Imana ati umuzi igicanda cyihana. Nimba uzi ko ari umukristo ariko mwamwegeze gupfa cyangwa mupfa,
nimba uzi ko ari umukizo mwa hari icyo gupfa cyangwa mwarigeze kugipfa. Se você sabe que tem algo entre o problema entre o servo de Deus, wari ukwiye kuvuga ati amena, uyu munsi ndahinduka kugira ngo nigumire mu rukundo rw'Imana. amém, hoje vai mudar, vou reconciliar com o Senhor. kuko rero usanga n'abaririmbyi bararetse kuririmba ngo bafise umuntu bafise icyo bapfa. Vou encontrar um cantor desistindo de cantar porque tem um problema com outro cantor. hariho usanga n'abatajya kuhimba ngo jewe ngo hariho abantu bafise icyo dupfa. Outra pessoa até aparece na cena porque tem alguém com. mugabo igihe wahaguruka ujya gusenga Imana wavuye muri utagira mpurano y'uko ari umuntu mufise icyo mupfa. Mas quando levantou a primeira vez indo à igreja, não tinha ninguém como inimigo um problema com ninguém. irukana Satani mu izina rya Yesu. Manda fora Satanás em nome de Jesus. Amen. Amém. umuntu umwe niwe yahenze abantu ngo muze kuzana ibibando muzane n'imikubuzo ngo tuze gukubura Satani twongere tumukubite. Alguém enganou pessoas, disse: venha com varas e vassoura, vamos varrer para mandar ele embora Satanás. ananiwe no kubabwira ngo dusenge Imana twiyirize ubusa dusenge twirukane Satani ngo Em vez de dizer vamos orar para mandar expulsar Satanás, birirwa barakubita mu rusengero. sinzi ko urwo rusengero ariko wari rufise ingorane. passou todos os dias a bater na igreja, não sei se essa igreja. abajejwe gukoropa mu rusengero barakorose mu rusengero, mugabo uwo munsi bose niwe barakoropa mu rusengero. Os que devia limpar na igreja limparam, mas toda a pessoa passou de limpar. ariko mumbarire ikintu kimwe, uwo muntu arazi urusengero rwanditswe muri Bibiliya Imana yavuze, Yesu yavuze ati muri urusengero rw'Imana. Essa pessoa, será que sabe, não conhece a igreja escrita na igreja? Você é o templo de Deus. Paulo akavuga ati mbega ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana. E Paulo disse: não sabes que são o templo de Deus? wibaza ko imyanda iva hehe? Você sabe que onde que se vê o lixo? Sim. Amen. Yesu ariko arigisha abigishwa biwe, Quando Jesus ensinava aos seus discípulos, yababwiye ati ikintu kija mu nda si kibi, ele disse: o que entra no ventre não é mal, ikivayo nicyo kibi. o que sai é que é mal. Amen. Amém. rero tugomba gukundana n'Imana, Se queres ser amado ou amado de Deus, dukure ubucafu bwose buri muri twebwe. vamos tirar toda a sujidade dentro de nós. bamvuze bambesheye, Falaram de mim, falaram coisas erradas. ibyo biveyo. Isso sai. umukozi w'Imana jewe arangora ambwira ngo tugire indero iyi mu rusengero. O servo de Deus me complica para isto e aquilo, gushika naho ugomba kurwana n'umukozi w'Imana. até no momento, na altura onde você quer discutir com o Senhor. mbega urumva ya Mana waje kurondera ko ari uri kurarondera? Será que ainda aquele Deus que veio buscar, ainda está buscar? Amen. Amém. ntuve mu nzira y'Imana, Não sai do caminho, ntuve mu rukundo rw'Imana. não sai do amor de Deus. Amen. Amém. reka ndababwire je ndi hafi yo kurangiza. Quero dizer uma coisa à sociedade. uzi ko waje kurondera Imana, Se sabes que veio a buscar, ugomba kumenya kuri ko urubaka ubuzima bwawe. deve saber que está edificando a sua vida. uwaje kurondera Imana utazi kuri kubaka ubuzima bwawe, Se veio buscar Deus que não edificar a sua vida, biroroshe kuva mu rukundo rw'Imana. é muito fácil sair do amor de Deus. Turiko turumvikana? Estão entendendo? ndakubwiye kurondera Imana Se eu quiser buscar a Deus kugira ngo wubake ubuzima bwawe, para edificar e construir a sua vida, ibyo birimo n'ibikorwa byawe bya misi yose ukora. nisso faz parte de todas as suas obras que faz diariamente. kuko Satani nimba yaguteje hagati mw'ishengero abo muha mwankana cyangwa abakozi b'Imana mwankana akabona ibyo byose ntabishoboye, Se o Satanás tentou criar ódio entre os irmãos da igreja, não conseguiu. atagenda mu bo mubana mu bikorwa byawe mu bana bawe, Ele vai nos vizinhos, no seu trabalho, nos seus filhos, aho hose akahaca. aí tudo ele tenta passar. Amen. Amém. ndiko ndababwira Só dizer, kugira ngo mube maso, para ficar despertado. kuko tutabaye maso Se não ficar, twese tuzosanga twagiye hanze y'urukundo rw'Imana. vamos nos
nos encontrarmos todos fora do amor de Deus. ico Imana itugombako O que Deus quer de nós ntikizoboneka kuri twebwe. não vai ser visto por nós. Amen. Amém. Ugomba kuba maso hirya no hino, Então você deve ficar kandi nico Imana yakuremeye. e é isso que Deus te criou. Satani aciye muri ivyo byose, Mas Satanás passar aciye mu muryango wawe, mu babanyi akabona wamubonye, e se passa dentro da tua família e se vive que ele foi descoberto, atagenda mu byo utunze navyo. ele vai na sua riqueza. Turiko turumvikana? Estamos a entender? Kandi ivyo burya hariho abavyumva bakabitahura n'abandi bumva kumengana umugani. Alguns ouçam e entendem e outros parece uma história. Mugabo nibabona Satani aje navyo akagomba kubisenyura, Mas quando Satanás chega para destruir, wibuke kuri mw'isezerano ry'Imana, lembra que está na promessa kandi uri mu rukundo rw'Imana. e que está no amor de Deus. Wewe rero ijya migenderanire n'Imana ufise, Então, até seu relacionamento com Deus, Imana ikugira ku isezerano. Deus cria uma promessa. Amen. Amém. Imana yoyo ikigomba kuri wewe nta kindi igomba kuyikunda gusa, O que Deus quer de ti é que só o ame. kuko ibisigaye byose nawe ukoresha ingufu zawe zose, O resto, mesmo que pode usar toda a sua força, nta na kimwe woshobora. não pode conseguir. Amen. Amém. Hariho abantu babwira ngo abagabo banashaburira da, Aqui a pessoa quem posso dizer que fica nervoso contra abo bakobwa n'abo basore bicaye ngaho, essas meninas e jovens. mwashaka mumpinyuze. Se quiser, pode me desafiar. Nivyabananira kubwira Imana ntimuze muvuge ngo sinababwiye. Se não conseguir falar com Deus, não diga que não. Mumbarire umukobwa canke umusore uyu munsi Me fale, o rapaz e o rapariga, avuge ati jewe vyanka vyakunda ndazana umugore uyu munsi. e dizer, custa que custa, hoje vou casar. Reka agiye gukora ivyaha. A menos que vai pecar. Uriko muranyumva? Estão entendendo? Kandi wibuke ko ishengero rikuze rikwiye ari ugwaruka n'imisore, ugwaruka imisore n'inkumi, Jovens, niryo shengero rikwiye. é a igreja dele. Kuko twebwe abasaza ubu dusigaye tugenda twunamye. Porque os velhos já vão assim como não. Nagomba ndababwira icyo Imana iragombako, Quero dizer que Deus fez de você ni ukuyikunda, é só o amar ni ukwitondera amabwirizwa yayo, e guardar os seus mandamentos. ni ukugendera mu ndero Imana yabatoje. Andar segundo a instrução de Deus. Bajya batariko barabyumva batanabyumvise, Aquele que não está ouvindo, não ouvirá. sibo bariko barabibwirwa uyu munsi, Não são eles que estão a ser anunciados, ariko ni mwebwe mubyumva. mas são vocês que estão a ouvir. Genda mubaze ideni Imana yabahaye ngo muyibaze, irabafitiye ideni. Imana irabafitiye ideni, genda muriyibaze. Deus tem uma dívida para vocês, aproximam e perguntam. Muyikunde, O amar, nawe muyibwire ati Imana naragukunze. depois de dizer Deus, Uyu munsi rero Mana yo mw'ijuru, não Deus do céu. jewe singomba kukuvako ngo mbe mu rukundo rwawe, Então Deus é que sai do teu amor. ko wamenye ndi umuhungu, Como pediu, como menino. ndondorera umukobwa mwiza ubarimo. Busca para mim uma menina bonita. Ko wamenye ndi umukobwa, Como pediu, como menina. ndonderera umuhungu mwiza barimo. Procura um menino para mim, para ser meu marido. Mugabo uyu munsi ikintu abakobwa n'abahungu barimo bariko baraba imyaka bageze. Mas hoje o que os meninos e meninas estão a contar as suas idades. Muri byo Satani ariko arabajana, Estão vindo onde Satanás está a levar. uriko muranyumva? Mube maso, Seja atento. mwebwe nimukunda Imana, Você só ama a Deus. mwubahe Imana, Obedeça a Deus. Imana irababona, Deus é icyo yabaremeye irakizi, o motivo de criar ele kandi uzogishitsa. ele vai cumprir. Amen. Amém. Amen. Yewe ubona ibyawe muhira bikugoye, Se acha que suas coisas não andam bem, nuvuge ngo Imana ntiribona, não diga que
Imana irabibona, ikigomba ugume mu rukundo rwayo, uyikunde, hanyuma nayo ishitse amasezerano yayo kuri wewe. Amen. Icyo nicyo cemeza ko wewe waje mu rusengero rw'Imana uje kurondera Imana kandi uje kuyikunda. Amen. Amen. Ndabona ko mwese naravye nta numwe mbona ni bake bariko barasinzira kabisa. Icyo shikaje kubwira Imana nuko rukiye muhimu yeraka gusobanura aya majambo. Icyo sigaje muri jewe numva nkwisaba Imana nuko yorukika mwemera gusobanura aya majambo. O que me falta é sobre a Deus, que o Espírito Santo entra em você e nos faça entender essa palavra. Ntiwemere kuva mu rukundo rw'Imana. Não aceita sair do amor de Deus. Guma mu rukundo rw'Imana. Fique permanente no amor de Deus. Igituma Imana ishitsa amabwiriza amategeko yayo kuri wewe cyangwa amasezerano yayo kuri wewe, Isso faz que Deus cumpra com suas promessas. nuko umenya ico yakuremeye. O que faz que Deus cumpra as suas promessas é que saiba por que Ele te criou. We yakuremeye kugira ngo uyikunde, Ele te criou para que o ame, uyubahe, obedece, ugendere mu mabwirizwa yayo. e ame dentro dos seus mandamentos. Ariko Imana Mas Deus ntiyakuremeye kugira ngo ugende ushira ingorane ku bantu. não te criou para andar colocando problema com as pessoas. Imana ntiyakuremeye kugira ngo ugende wankana n'abantu. Não te criou para odiar as pessoas. Imana ntiyakuremeye kugira ngo ugende uvuga ngo bamvuze. Não te criou para sempre andar aí falando de mim. Nagaho ndabasaba ikintu kimwe musengera ababavuga. Nagira ndabasaba ikintu kimwe musengera ababavuga. Eu quero te pedir uma coisa. Olhe para aqueles que falam. Ndababwira ikintu mukwiye gusengera. Dizer o que Ntuzomubwire, não fala. umubwire ati Imana ndetse duhindure ujya muntu yamuze uku n'uku n'uku. Nem para ele, só diga, Deus, peço que mude aquela pessoa que falou. Umuhindure, Muda ele. ntumushakurire. Não fica triste contra ele. Ibyo nibyo bica binezera Imana. É isso que agrada a Deus. Amen. Amém. Amen. Amém. Icyo niyo cyerekana ko ukunda Imana. Isso que mostra que tu amas a Deus. Mugabo njye ndababwira ikintu gikomeye. Ele tem uma coisa. Waje kutokigenzura urabe. Utokigenzura urabe. E se quiser, pode seguir. Umuntu iyo agututse nawe ugacumutuka, Quando alguém te insulta e tu insultas, haba ugwamo rwinshi hariya na hariya hakaba ugwamo. há barulho aqui. Ishavu rikaduka ari ryinshi. Há muita gente que fica muito nervoso. Ariko umuntu agututse ukinumira, Mas quando alguém te insulta e tu calas, aravuga akanduruka yihorera. no fim vai mudar. Amen. Amém. Mumbarire umuntu afise inkovu yaho bamututse. Ele tem cicatriz de onde falaram, do que falaram dele. Bamaze kuja kwa muganga, cendeje kwa muganga jewe bamvuze ko je ndi umusambanyi, bavuze ko jewe ntukana. Eu vou no hospital e falaram de mim que eu sou adulteiro, que eu sou lixo. None nimba atankovu ufise kubera iki wewe ubwo umutima wawe kumutogutogutogu cyane. Agora, se não tem nenhuma cicatriz, o meu coração fica sempre tu. Nta mahoro ufise kubera ivyo. Não tem a paz do quê? Haguruka dusenge Imana, Satani aca muri izo nzira. Levante e ore a Deus, o Satanás usa esses caminhos. Amen. Amém. Ishengero rizoca rigira inkomezi cane. Então a igreja vai crescer. Wewe ubwawe uzoca wishingira inani niyo Yesu yashinze. E você vai testemunhar como Jesus testemunhou. Ijambo Yesu yavuze ryaranezerewe cane. A palavra de Deus disse na vida do mundo. Yavuze ntimumbone uku jewe. Ele disse, não come assim. Inkomezi z'Imana ziri hejuru yanje. O poder de Deus está em cima de mim. Amen. Amém. Ibyo muzonkorera byose, Tudo aquilo que vamos fazer. inkomezi z'Imana ziri hejuru kuri jewe. O poder de Deus está sobre mim. Nawe uri umukristo, Então você é um cristão. wewe uhagaze ahera h'Imana, Você parado num lugar de saúde. uvuge ko ibyo byose numva biza mu matwi yanjye bigomba kunkura mu ijambo ry'Imana. Diga tudo isso que entra no Ibiza bigomba kunkura mu ngoro y'Imana. tempo de Deus. Inkomezi z'Imana ziri hejuru yanje. O poder de Deus está sobre mim. Uco wandagishima Imana.
e continua a agradecer a Deus. Amen. Amém. Mwige kumenera amabanga Satani. Aprenda a Mwige kumenera amabanga Satani. Aprenda a não guardar segredo de Satanás. Amen. Amém. Imana ishimwe cyane. Deus seja louvado. Satani azoca ahubwo. Satanás vai fugir. Uwumva wese afise umutima Tudo aquele que sente que tem um coração. utamukundira kuja imbere, gutera imbere cyane. Permite progredir aqui para frente. Yumva afite icyapa na mugenzi we. Aquele que sente que tem Yewe yumva yuko yinjiye mu ngoro y'Imana atanezerwa. quando está aí, Deus não fica feliz. Ndagusavye wigira ibanga ryawe uze ngaho imbere y'Imana, Yesu arabibona aguharire. Peço, se levante, vem aqui, Deus, Jesus consegue ver tudo daqui. Amen. Amém. Iminota bampaye hasigaye ibiri. Os irmãos que deram só para os irmãos. Uhaguruke wihuta umbabarire Levante e conversa. kugira ngo imigabo y'Imana isohore kuri wewe, Para que as conversas, os pratos de Deus. kugira ngo ubwiza bw'Imana buze kuri wewe. Aqui a glória de Deus vence. Mbabarire uhaguruke. Peço que estamos levando. Nta muntu ariko arabona wewe biri muri wewe, Ninguém está mugabo Yesu yabibonye. Mas Jesus viu. Urafite intege nke zo kuririmba kubera hari umuntu kanaka. Nem fraqueza de cantar por causa Urinjira mu rusengero wumva ufise umuntu wiyumvira ibintu kanaka. Urumva ati jewe Imana ntinkunda kuko ivyanje byose byaratikiye. Ngwino uze imbere y'Imana dusenge Imana. Ndakwinginze uze dusenge Imana. Nimba wumva hari icyo ugomba ko Imana igukorera, uwumva wese ko hari icyo agomba ko Imana imukorera, naze dusenge Imana. Uwumva ko aricyo yifuza ko Imana imukorera, naze dusenge Imana. N'aya majambo y'Imana.